nitwa Ineza Solange nkorera muri entreprise Renewgen. Twabazaniye amasafuriya akoreshwa n'umuyaga nkuba wa Regidezo. Twabazaniye urusyo ruhura byose rukorera ku mushwarara w'izuba canke kuri yaga nkuba wa Regide. Twazanye n'imoteri ikoreshwa n'umushwarara w'izuba. Twazanye n'ayandi amabateri akoreshwa n'umushwarara w'izuba, nayo mu gihe Regidezo iba yagiye irashobora kutubikira umuriro. Akabijya kabyo ni ibintu binyarutsa, ni ibikoresho binyarutsa cyane, kandi turatanga na garanti, kandi biri no mu gihugu cyose. Twarashitse ruguru, turi mu Rumonge, turi mu Kirundo, mu Cibitoki, aho hose turahakorera. Ubu mwanya kubera ibidufise ngaha nk'aya masafuriya twarayaguze hariko amatax, nico gituma iyiye igugwa 550. Iyi yindi nayo iyigugwa 550 ipima amaritiro 6, iya maritiro 8 na majana 650, iya maritiro 10 na majana 750. Hama turafise n'amatara nayo nyene yo mu mushwarara w'izuba, nayo aba ari kumwe byose ari amatara ane ni radio ni bateri, kandi twebwe nyene turafise abafundi. Wewe uriguze naho buri ruguru ntugira ikibazo, turashikayo tukagestara, tukari gushira ku nzu yawe tugasigara ariko riraka. Ubwo rusyo nago rusya byose byaba iby'inkoko, by'ubuyi, ubugari bwo gufungura, n'ubududu bose nta na bimwe twibagiye. Nayo uwo mwanya kubera usanga ibintu haraho byazimvye cyangwa byagize iki, uwo mwanya iri kuri amafaranga 118. Hama iyo moteri nayo muga nsubiye inyuma gato, iyo machine ibiri kumwe na bateri n'amapano 2. Hama iyo moteri nayo ivoma amazi, muga ni mu gihe ayo mazi washikanya ahantu ugomba uvomerera imirima. Hama ugacuvuga ati ngomba mvomera imirima yanje, nayo igugu 15 biba biri kumwe n'iyo pan, kandi ikora neza cyane mu munota umwe ituvomera amazi angana na maritiro 45. Iyi ni ya safuriya nababwira igugwa 550. Ni safuriya utekamo ibyo ari byo byose, uratekamo umuceri, uracumbamo ubugari, uratekamo ibijumbu, ibiraya n'ibindi bintu. Hama iyi safuriya ibifise yikabye, iyi kabye urayicomeka ko ngaha. Hama iyi nayo tuyicomeka muri prize, utuyicomeka muri prize. Hama ugaheza ukaregera umwanya, ukavuga nk'umuceri ati shaka ushe mu minota 15, ucawugurura ugashikana kuri 15 ku minota 15. Kandi akabijya kayo ya minota 15 irenze yonye nirikupa ntigumi konsoma. Iyi nayo izi nazo nico kimwe, mugabo zozo zisumbanye ubunini, zikora cyo kimwe. Iyi ipima maritiro 6, iyi nayo ipima maritiro 8. Gukora ni kumwe, uregera umwanya kumwe. Ani mu gihe ubu ufise bivanye nabutunze mu nzu bikavana n'ivyo utetse, nico gituma zisumbana. Iyi rero iteka ikiro kimwe c'umuceri igateka n'ikiro kimwe c'ibiharage. Iyi nayo iteka ibiro 2 by'umuceri n'ibiro 2 by'ibiharage. Iyi yose nayivuze ibeyi ni 650. Iyi nayo ni nini cyane na maritiro 10, nayo igugwa 750. Hama n'abantu badafise umuyaga nkuba wa Regidezo ntitwabibagiye, turafise amatara ya soleil y'umushwarara w'izuba. Abari amatara 4, hakaba biri kumwe ni radio, biri kumwe ni bateri, biri kumwe na pano ngijya hasi irikituma ishaja, irikituma iyi bateri iri twinjiriza umuriro.
turaguhana rero na chargeur. Iyi chargeur mu gihe aka gapire kaheze aka ka radio kahezemo ipire uragasharijako kwiyi chargeur ugasharijako na telefone ya Android canke Phantom. Hama kubikwestarira ni ku buntu naho haba ruguru turashikayo. Iyi nayo urabanza ukatsa kanya gatoyi ikaka kanya gato. Imaze kwaka kanya gato ucutangura ugashiramo ivyusya ushiramo duke duke. Ani mugihe uri gukoresha ku mushwara w'izuba. Mugihe uhagaritse ukareka gushiramo ivyo uri kurasha yonyene itayizimya. Kubera nahagaritse itayizimya nshatse ndabereke gusa sishatse kuguma mbandanya. Mugihe ushaka gushira kuri ku muyaga nkuba wa Regidezo ucukoresha ino cable. Ucukoresha ino cable. Ino cable rero niyo ucomeka muri uru ruco hama iyi cable nayo ukashira muri prise. Nakayungiro k'ivy'ubugari bwo gufungura na k'ivy'ubuyi turahindura kayungiro. Mugihe dushaka kugira ivy'inkoko naho nyene turahindura kayungiro gafisa amaso angana ni metero imwe n'ibice 8. Moteri twari twababwiye ushobora gushira ahantu wavomeye amazi mu murima wawe kugira ushobore kuvomera imirima. Ipima amawati 500 mu munota umwe ibikuzaniye amaritiro 45. Hamugaheza ukavomera imirima yawe atakibazo kandi mu mwanya mutoyi. Iyi nayo ni pano bikorana. Iyi niyo pano ushira kuzuba hama ugaheza ukavomera imirima yawe.